je ntabyo imisinda muvuga gusa icyo ngiye kuvuga niyo warubajije uti ko son excellence adafata ingingo ataca bavugako arabavuga ko sometimes vuga ko atabafatiye ingingo zibereye so aba protestanti turatahura yuko d'abord le fait ko shetani agihari uyu munsi akitugerageza akitwicira bacu akitubihiriza ubuzima nk'oshize imvugo ntibisobanura ko Imana itagifise ububasha Imana ububasha yarabwamanye kandi n'uyu munsi Imana irafise ububasha ibi tubimenye Imana yari ishoboye kurandura shetani hajya nyene agicumura hajya shetani agikora amanyanga Imana yari ifise kugira iki kumwe rimina hama abantu bayo twiberaho mire na mirere mu twibere mwiraha umunezero mugabo kubera shetani hari agakode yashizemo shetani mu birego yagenda irega Imana iyo ndi kuvuga shetani mu Lusiferi mu birego Lusiferi yarega Imana ku bandi bamarayika yavuga ngo ngiriya Mana gitwaza igitugu aba rero ba Faustin Ndikumana ba Pacifique ni nahazo n'abandi uzi ugenda ubiraba ibirego bagenda barega aya mareta y'ababantu ni bimwe ntabwo ari abademokrate ni ukuvuga mu bihugu bitwarwa n'ababantu babirega yuko ata demokrasi abenegihugu ntibabaha ubwigenge baguma bica abantu by'agasakisaki ibi birego byararezwe mu Burundi ibi birego byararezwe Kongo ibi birego nibyo biriko biraregwa muri Tanzania ibi birego nyene nibyo na Lusiferi yarega ku Imana kwandi bamarayika so ibi rero tubibemo tubizi reka ndabaramutse amahoro y'Imana ashobore kubana namwe aho muri hose ni MC Benita nko musanze mubizi ndi nyuma ya kamera imbere yanyu murabona neza ko turi kumwe n'umusesangozi reka ndamuha ikaze kugira ngo aturamukiriza ko adukurikirana nongera na jewe ku bwanyu ndamwipfuriza isabato nziza ku munsi munezero kuri twese reka ndamutse abadukurikiranye aho muri hose ndizera ko baramutse impore abo turi reka mvuga abo dusangiye umugabane byako muri more haba mugani wawe nifuza isabato nziza abayemera ndazi ko bamaze kuja mu kanisa guhimbaza Imana n'abandi bacisuganya kugira ngo bajeyo ubwo rero ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bibaye ngombwa ko tuganira kwanza benti mbere kuja mu kanisa urumva neza ko ari umwanya mwiza kuko turacari mu gitondo deja nongera ubwambere nambere nkushimiye kuba umpaye uno mwanya wa kino gitondo kugira ngo tuganire kuri bimwe biriko biragenda biravugwa hano mu gihugu cacu uyu munsi turiko turabona canke se two turumva umukuru w'igihugu yavuye mu gacerere ariko avuga ku bantu novuga bariko bavuga nabi igihugu canke se bariko baragicafuza neza cane akaba yavuye mu gacerere rero akaba yagize icyo abavugako yabise batubiya neza cane ikindi nashaka kuvuga n'icayi ni kubera iki atakintu ariko arabavugako canke se atakintu ariko arabakorako antake ari inimero imwe afata ingingo bien sûr so ni kibazo kiryoshe cyane rwose kumva ndacishura mu kanya gato hama bice twibandaniriza ndagomba ngira ikintu mvuze ndabihuze wanashaka n'ibintu by'impwemu kubakizwa n'abagatolika ubwo maza kuntahura cyane rwose aburiya Président de la République ibintu akora biri mu muco ni demokrasi sio turi muri demokrasi nkamwe atokora nk'ibyo ariko arakora ubu ndazi yuko boca batangwa kumwita yuko ari mu dictateur boca batangwa noneho kwambara amababa bakavuga ngo noneho ngo wa musaza ibyo ariko arakora nta mategeko ariko arisonga so Président de la République ni mwumve yuko ibintu ariko arakora kudafata ingingo nkoresho terme kudafata ingingo nkuko abantu bavyibaza ntabwo biba ari mu muco ariko kandi je ndi mu bantu bemeza yuko Président de la République ari mu ba president bafata ingingo kandi ku mwanya wo baziyumviriyeko aba bantu bihaye gucafuza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi bakakivuga uko bigombeye
bakavuga yamuhe buriya bo buco basotera ntugire ngo nikindi basotera ko nyene abafunga nico bakeneye bakeneye ko abafunga bakeneye ko agira ico bakoze ko kugira ngo ababatumye noneho bagira iki baronke ingene baronke igihugu cyacu maze ko bakirondera mu nzira nyinshi zitandukanye rero president byarabizi niyo mpamvu abareka bakivugira ibyo bagombye mugabo hariho umurongo ntarengwa iyo bawurenze abawurenze noneho barazi ingene bica bigenda so nibaze ko ico kibazo kimbagije ufatiye ku majambo yavuze kuri Faustin neza cyane Faustin aserukira Parseme buriya ndavye amajambo abarundi benshi baciye bazura ku bya Faustin naciye mbona ko mu byukuri yaba ari umuntu w'umutima ntiyari kuza yiyararaza ngo ashobore kuza aravuga amajambo yamuhe nk'ayavuga ku gihugu cy'u Burundi canke kuri son excellence ikintu cyantangaje namenye ku munsi w'ejo ku mugoroba franchement parase nzi ko Faustin ndi kumana ba mu Burundi ari mu Burundi je ntabwo narinzi nabimenye ku munsi w'ejo ndavye ingene yavuga nk'uwita ivyo tubimenyere ku bantu baba bari hanze y'igihugu avuga nk'umuntu atagira umutima perezida bango tuje kurima ngo je singenda je mpamvu je narinzi ko atari mu Burundi franchement parle rero perezida vraiment yaramufukuye nkoresha iyo terme yaramufukuye kandi byari bikwiye yabikoze mu gihe gikwiye kuko byatumye abarundi bamwe n'abandi dutahura kiyo Faustin indaserukira ijya Parseme kubona umuntu w'umutama nk'ujya atarashobora gushinga ugwiwe ubwo uca tumubonamwo ibintu byinshi genda ndabivuga wazi sindi muri babandi bakikiriza ubonye umuntu nk'ujya Faustin atarashobora gushinga ugwiwe ubwa mbere turashaka ko tumimaze ko mu batinganya ibintu ntashobora kubyibaza kuko nibo batagira batubaka ingo zabo ikigira kabiri naho ko atarashobora gushinga urugo rwiwe sinzi ko nubaka mu kwisi sinzi ko nugoje terme canke naho nkakoresha tukaba twomwita yuko yo bari tumwita umugi bon usibye n'ibyo uri kuravuga arashobora kuba atashobora no kugira ibyiyumviro byiza muri we kubera bivanye ntafise umufasha yego umwungana canke umubwira ati bya ibintu bintu kurakora sivyo canke si ibintu bintu kuravuga wari kugeza hano hari kurenza kuko yaba afise umugore nkuko uri kurabivuga ntabwo yari gukoresha imvugo yakoresheje so rero byatumye mu byukuri Faustin amenyekana cyane gose harabona ciye mbona bazana historique yiwe aho ngo aho yakora muri banki runaka werahombeje miliyoni 82 gacija kugurisha ibisigi bya singo zigira yarihe ntiyakwiranga yanda yahabwa na babandi nyine babandi bari mu birigi n'ahandi tusa bon mu byukuri byatumye Faustin agaragara yishira ku karubanda byari bikwiye yuko imbere yuko tujya gutora utunenge tw'abandi tubanza kwanza kwira abatwebwe turi bande eske turatunganye imbere yuko tuja gucira imanza abakanaka imbere yuko tuja guhangara abakanaka bandi twebwe ntibafise igihe tuvuga ko bo sinje kuvuga kuri Faustin nuko sinje kumuvuga ko kubera yuko je ntabwo musinda muvuga ko sibyo ko yigaragaje yuko ari umuntu nyene namwite gute umuntu atagira icyo yubaha umuntu atagira controle mu majambo avuga je ntabwo musinda muvuga gusa icyo ngiye kuvuga n'ibyo warubajije uti pour son excellence adafata ingingo ataca bavuga ko arabavuga ko sometimes muga ko atabafata ingingo zibereye so aba protestanti turatahura yuko d'abord le fait ko shetani agihari uyu munsi akitugerageza akitwicira bacu akitubihiriza ubuzima nk'oshize imvugo ntibisobanura ko Imana itagifise ububasha Imana ububasha yarabwamanye kandi n'uyu munsi Imana irafise ububasha bitubimenye Imana yari ishoboye kurandura shetani hajya nyene agicumura hajya shetani agikora amanyanga Imana yari ifise kugira iki kumwe rimina hama abantu bayo twiberaho mirere na mirere twibere mwiraha umunezero mugabo kubera shetani hari agakode yashizemo shetani mu birego yagenda irega Imana iyo ndi kuvuga shetani mu mbere Lusiferi
mu birego Rusufero yarega Imana ku bandi bamarayika yavuga ngo ngiriya mana gitwaza igitugu iriya mana ntabwo ari nyarukundo iriya mana yavuga amajambo yo gucafuza Imana. Uraza ukantu uvuze ko gaciye kanyibutsa amajambo wavuze mu biganiro biheze uriko uratubwira ngo ibintu biriko biraba kuri ngerekeza nsubira inyuma mbabarire nubwo bitari mu kiganiro ego ati ibintu biriko biraba kuri Tanzania bariko bamwagiriza ko atwaza igitugu bariko bamwagiriza ko we n'umugambwe wiwe bashobora ego bariko bakora ibintu bitabereye rero buza bakanje ndabyibuka ati ko mu bya bintu byahereye mu ijuru nibyo ngomba nzane ibi bintu byavuye kera cyane byavuye mu ijuru sibyo donc ibi ni ibirego shetani yarega Imana Imana nayo yaraba ati uyu shetani noca ndamurimbura abamarayika bamwe kwanashe igitiginya mwinshi noba ndabisha kubera ko yamaze kubabwira ko jewe ndi umunyagitugu nta atabwigenge ntanga ndamurimbira acavuga ati c'est vrai bimwe Rusufero yavuga ku Mana nibyo Imana okay icareka shetani n'abamarayika bamukurikiye bagira iki batabwa mu isi aba rero ba Faustin Ndikumana ba Pacifique ni nahazwe n'abandi uzugenda ubiraba ibirego bagenda barega aya mareta y'ababantu ni bimwe ntabwo ari abademokrate no kuvuga mu bihugu bitwarwa n'ababantu babirega yuko ata demokrasi abene gihugu ntibabaha ubwigenge baguma bica abantu by'agasakisaki ibi birego byararezwe mu Burundi ibi birego byararezwe Kongo ibi birego nibyo biriko biraregwa Tanzania ibi birego nyene nibyo na Rusufero yarega ku Imana kwandi bamarayika so ibi rero tubiremo tubizi abajya n'abantu mu byukuri n'ijambo rirabivuga yavuga ngo muzoca Yesu niwe bivuze we nyene nzoca mu makanda yiwanje aho naciye kwisi yangerageje ndiko bambabarire sinje kubatuka siniko ndabatuka mugabo je ndiko mvuga ibintu donc ndiko ndahuza ibintu bimwe n'ibindi ariko kandi nubwo biruko umugambo CNDD-FDD hari ibintu mu byukuri wakagomba gukorerako kugira ngo tuye mu gihugu novuga ki igihugu kiyobowe neza cyane gusumba sinje kuvuga ko tuyobowe nabi oya mugabo nkamwe hoba amelioration gusumba abyo habiza cyane na son excellence arabivuga yuko abamwegereye bamunaniza hari abamunaniza mu byukuri bamwegereye aho son excellence avuga duce à gauche babakicira droite hababwira tuje mu bikorwa rusangi abandi ati negative ni muri demokrasi turi muri demokrasi je fais ce que je veux muri byo shaka byari byiza yuko mu ndongozi zose zigize igihugu zose je dis bien guhera kuri nyumba 10 kuduga tugashika kuri numero 1 son excellence aramaze kwigaragaza vraiment Imana mwongera umugisha nyakubahwa son excellence président Evariste Ndayishimiye Imana mwumugisha kubera yuko nawe yakomeje kugaragaza yuko Imana twashize imbere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ibi rero ni ibintu mu byukuri byiza cyane gose rero byakagombye kuba ainsi ku ndongozi zose z'igihugu kuva kuri nyumba 10 gushika kuri numero 1 nkuko abiri bakagombye kuba ari abantu batinya Imana d'abord bubaha Imana kandi bakayitinya buriya babaye bafise novuga iyi caractéristique bose franchement par la Burundi bwo baye paradise bagaca baba abandi abantu rero b'intwari urashobora kuba wowe wubaha Imana ukanayitinya c'est bien mugabo utari intwari sindiko ndavuga za ntwari aba ba artiste bacu baririmba oya nje ndiko ndavuga intwari nyene intwari umuntu aharanira amahoro aharanira ubumwe umuntu yumva yuko atakindi akeneye atari iterambere ry'abarongoye ikindi kintu kandi bakagombye kuba ari abantu bakunda ukuri babaye ari abantu bakunda ukuri aha niko ndavuga indongozi zakagomba gutwara Burundi kudutwara kuva kuri nyumba 10 kubandanya hejuru
turafise vraiment exemplaire son excellence basi ndashimye turafise il est exemplaire n'akarorero bamwigire ko abantu bazi ko bafite ibyo bajejwe baba abari mu makabine runaka baba bari mu masosiyete runaka ugiye akagomba kubabera akarorero n'umuntu vraiment mwiza n'umuntu vraiment exemplaire so hejuru yo kuba rero abantu bakunda hariho gukunda ukuri hariho no kubimvuga kuri ibintu bitandukanye bakagomba kuba abantu bakunda ukuri ikindi kintu naco no bavuga ko bakagombye kuba ari abantu banka inyungu zidaciye mu muco yego buriya biragoye yuko mu bategetsi dufise hari wo woshira ka envelope ati nyene nyakubaho nashaka ndabaha agafana mugabo rero muco murabo biragoye ko abantu babona akabwira ati agafana kabigatwaye mugabo ndagufasha njye ndabikore biragoye bakagombye kuba ari abantu novuga bameze uko rero mugabo kandi biragoye aho bigore ni gute kubera yuko igihugu cyacu kiri muri demokrasi ntabwo ari umuntu avuga ngo wewe ndagutoye ube nyumba 10 ndakugenye ube nyumba 10 no wewe ndakugenye ube chef de quartier no byose bica hehe mu nzira y'amatora aha niho bigoreye aya matora rero benshi bazoja kwitoza bagurishije imitungo yabo kugira ngo bagure ukuri iyo yaguze ukuri rero biramworohera cyane no kukugurisha biramworohera mugabo abarundi twese twakagomba kuraba izi ngingo zine mu by'ukuri iyo tugiye mu matora tukaraba yuko tugiye gutora intwari tugiye gutora umuntu yubaha Imana tugiye gutora umuntu akunda ukuri akandi n'umuntu adakunda inyungu zidaciye mu muco ibi rero ni ibintu twagomba kwisunga ibintu byo byakagomba kuranga indongozi zacu hano mu Burundi ariko kandi twizera yuko kumbona kazoza turiko turaganamwo ndabona yuko tuzoba turiko turaruha indongozi nk'izi turavye ingene son excellence ariko arabitunganya abatari ku murongo agenda bagorora abatari ku murongo arabagorora abo byansi kagorora nabazi ko baca bavunika aca bavuga ati mubwiye ko nimuvunike rero nimukinjure haze abashobora kugororoka so nibaza yuko turaganira bitari bike turangirize ga yego hama tuje tubandanye Rwanda ariko mu kurangiza rero bwana musesango ndifuza yuko ugira akajambo bababwiye pe kandi ndazi kudahingishanya ko bahanura urahanura abajene guhanura abantu bakuze abantu bigira abantu batumva uyu munsi ndashaka guhanura bano bantu bariko baritwara ukuntu gutuma son excellence agira novuga ni sabu y'ubuvyeyi ni sabu bamuvugisha ibintu atagomba kugira ndego yego so intumva zamaho ibi nakwigendera soko yarabivuze intumva zizokwamaho sivyo mugabo kandi hari ikindi kintu soko yavuze nshaka ko ndabibutse yego nyakwigendera avuze ngo intambara zose ntitugomba kuzigwana yego hari intambara zimagwa nibihe sivyo aba bavuga reka tubareke bavuge mugabo turaba yuko batarenga akarimbi kandi nabishingiye kubabwira n'igiki buriya imvugira ko yamara umugabo ikundwa nabake uyu n'umugani w'ikirundi ndatanga karuro koroshe cyane gose kuri Faustin yaramaze imisi yigira igihahe avuga akabona namusubiza son excellence gusa yamuvuze ko akantu kari simple yuko umuntu adashoboye gutunga umugore yego uwo kweri iyo bindongozi y'igihugu agatunga abarundi bije gute urumva aho kantu son excellence yavuze katumye abarundi bamwereka Faustin ko bamuzi neza yego batamukunda so ibi rero nibyo ndi guhanura abarundi twese tuja kwisunzu ry'inzu tukavuga yamuhe tukifatira mu gahanga bamwe n'abandi ntabwo bibereye kwiyerekana uriwe wowe nimba wakuze ufise indero mu ibarabara utarezwe n'abavyeyi bose si byiza yuko ubigaragaza kumuga ngo kanabumenye ngo bose bamenye kujya muratandira afise
gerageza wihishe indero utawe n'abavyeyi utayihawe nibarabara kumbure reka kuyitakariza ku mbuga ngurukanabumenyi ubahuka wurira ibiti biturirwa si vyiza. Hama ikindi kandi nakoze mva abandi bavuga ngo ikibi n'akano kabisa icica umuntu ikimuvamo. Uyu munsi turavuga amajambo twigombeye mu gucafuza indongozi z'igihugu tukibaza yuko biza guherera ngaha. Boyeraguma ndababwire yuko nimba hariho ideni ridaheranwa ideni ry'igihugu wowe uzi ko wari ideni ry'igihugu ntiriheranwa. Hano tanguriro butandukanye aho leta y'u Burundi ndabona yarafashije leta y'Uganda yarafashe Museveni gushikira igihugu. Leta y'u Burundi hatwara ico gihe bagaze n'ambatari buyoya mugabo iryo deni ryaje kurihwa kuri manda ya nkuru nziza urumva ari deni ryariho kijya gihe kandi riza kurihwa hari warasha kuri pouvoir hari umuntu batanavyumva kumwe se n'abari bariko baracoza leta bariko bifatira mu gahanga indongozi z'igihugu so ne sasa ashaka kuzohava akazi uwundi mugabo amenye yuko bandikwa ahantu quelque part imyaka izokwicuma n'indi yicume hama ubutungane bwa murondera azovuga ngo cari kijya gihe voilà ibi rero tugerageze kwirinda kuzovuga ngo iyo menya twamaze gusesa canke ngo kuzoza kuvuga ngo urumva ngo byari byaca kijya gihe ubutungane suko bumeze ubutungane n'ubuherano babaze ko rero twacha turangiza ngahama twandana gahunda zacu. Urakoze cyane kandi ndagushimiye ku mwanya uduhaye ne ku mpanuro uduhaye ugenda uheza abajene canke n'abandi bantu bagenda batandukanye numva nabigushimira cyane. Nanje ndagushimiye cyane ndayako nshimira narako badukurikirana abafashe umwanya wabo kugira ngo bakurikirane kino kiganiro ndababwira ko mwari kumwe na MC Benita n'umusesanguzi muri studio zacu. Mugire ibihe vyiza, mugire umunsi mwiza w'isabato, mugire imigisha, mugire aho muba mwubahwe. Murakoze cyane.